Bakunzi muriko mwumviriza ibiganiro bica kuri Samirizi yadusoma Bibiliya mu Kirundi, mwese ndabaramukije aho umwe wese aherereye amasaha wese arimwo, mvuge nti amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma ku mazina nitwa Niteka Samuel, akaba ari jewe muri kumwe kuri mikoro muri kiganiro. Hanyuma nagira mbere yuko tutangura gusoma Bibiliya uyu munsi, nagomba nshishemwo aka gatangazo gakurikira kugira ngo abagira ico bakavuga ko muri komanteri inze ndagakurikize. Urabona ko nkunze gusoma Bibiliya ugasanga somye hagati y'ibice 5 canke 6 birenga, nuko ugasanga video itwaye hagati y'iminota 30-40, ibaye ntoya igatwara iminota 25. Hari umuntu ashobora kuvuga ati rero vyiza mu gusoma Bibiliya kugira ngo video ibe ngufi, ushobora gusoma igice kimwe canke ibice bibiri, canke ukazusoma igice kimwe uploadinga video uko igice kimwe ca Bibiliya kimeze, kugira ngo vyorohere umuntu kubisoma canke se kuvyumviriza. Ico gihe rero ni umwanya wawe kubimbwira muri komanteri kugira ngo nshobore kumenya ico gukora. Bizogabanya ku muntu avuga ati jewe bitewe n'ukuntu mbashaka kumva igice kimwe ca Bibiliya, ndashobora kubinezererwa bishitse ugahindura ugakora igice kimwe. Nahanyu rero kubimbwira muri komanteri kugira ngo nanje mbashe kumva ibyo mushaka, bityo mpeze nkorere kuri ibyo nyene mushaka, kuko sishobora gukora ibitajanye nuko abankurikirana bifuza. Murahawe ikaze rero muri komanteri, canke naho ushobora kunyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp iri ngaha muri logo muri screen yawe, ukaba wobimbwira. Ni nimero ikora kuri WhatsApp, ndetse ku bantu bari mu bihugu vya Canada na Amerika urashobora no kunyandikira ku nimero isanzwe, message ikanshikira. Ariko mu bantu bari mu bihugu vya Afrika abo sinshobora kubona message zabo, gusa iba kugira ngo bazandike bibasaba amafaranga menshi. Wasanga message imwe ushoboye kuyitangira nk'amarundi 250 kugira udugikire message y'inyandiko ku nimero isanzwe. Mu manyarwanda sinzi ngo ushobora gutanga ngahe kugira urugikire message, gusa ico nzi cyo nta message y'ubuntu ushobora kwandika ngo ije mu gihugu cyo hanze bikunde. Nivyo mpamvu renda bahaye ikaze ku bantu mukoresha WhatsApp kugira ngo mwe mushobora kunyandikira mumbwire muti video ngo zirashirako cyangwa se audio zirashirako ni audio igize igice kimwe ca Bibiliya gusa, ntugire ibice bibiri, ntugire ibice bitatu. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Tugiye gutangura no gusoma ubuheruka twari twahereye tuhagarukirije ku gice ca 43 cyo mu gitabo cy'Itanguriro. Ngusaba wewe utari wakora subscribe kugira ngo uyikore, hanyuma niba koko uyu murimo w'Imana wipfuza kutera uje imbere ubitwereke muri komanteri, canke naho wifuza ko umurimo w'Imana utera uje imbere uzurakora share kugira ngo inshuti n'abagenzi aho bari hose kw'isi bashikirwe n'ubutumwa bwiza buca kuri icano, bityo rero ijambo ry'Imana rirusheho gutera rija imbere. Jewe mugiye kubana nk'ibisanzwe nitwa Niteka Samuel. Reka dutangure Itanguriro igice ca 44. Bashira igikombe ca Yosefu mwigunira rya Benyamini. Maze Yosefu abarira umubwiriza wiwe ati, nimwuzuze amagunira y'abo bantu impeke nk'izo bashobora gutwara, kandi ushire n'amahera y'umuntu wese mu munwa w'igunira ryiwe, ushire n'igikombe canje c'ifeza mu munwa w'igunira ry'umuhererezi wabo, hamwe n'amahera yazanye gusumisha. Abikora nk'uko Yosefu yamubariye. Bukeye mu gasasira barungika abo bantu hamwe n'indogoba zabo. Bavuye mu gisagara batarashika kure, Yosefu abarira umubwiriza wiwe ati, va hasi ukurikire ba bagabo, maze niba bashikira ubabaze uti, niki catumye bugirira nabi uwabagiriye neza? Mbega ico mwivye sico databuja anywesha, kandi akakiragurisha? Uti ko mwakoze mutyo, mwakoze icaha. Arabashikira ababarira ayo majambo, baramwishura bati, mugenzi, utewe niki kutubarira bene ivyo? Biragahera abasavyi bawe ko twokora nk'ivyo.
erega amahera twasanze mu minwa y'amagunira yacu twarayakugarukaniye. Amahera twasanze mu minwa y'amagunira yacu twarayakugarukaniye tuyakuye mu gihugu c'i Kanani. None twoshobora dute kwiba ifeza canke izahabu vyo mu nzu ya shobuja? Uwo wokibonana wese muri twebwe abasavyi bawe akwiye gupfa, natwe duhinduke abaja ba shobuja. Arabishura ati nuko rero birakora bibe nk'uko mubivuze. Uwo kija kuboneka ko niwe azohinduka umuja wanje, namwe abandi muzoba mweze. Baca bakura amagunira yabo ku ndogoba n'ingoga bayashira hasi. Umuntu wese atekurira ivyiwe, arasaka ahera kuw'imfura ashika ku muhererezi. Ca gikombe kiboneka mu igunira rya Benyamini. Baca bitantamurirako impuzu zabo, umuntu wese asubiza ibintu vyiwe ku ndogoba, basubira mu gisagara. Nuko Yuda na bagenzi be bashika kwa Yozefu, basanga ariho akiri. Baca baramwitembagaza imbere. Yosefu arababaza ati, ico mwakoze ico ni giki? Ntimuzi yuko umuntu ameze nkanje ashobora kuragura koko? Yuda aramwishura ati, none twovuga iki ga mugenzi? Canke twokwishura iki? Canke twokwiregura dute? Imana yamenye ibigabitanye by'abasavyi bawe. Ehe tubaye abaja bawe databuja, twe nuwo igikombe kibonetseko. Aramwishura ati, biragahera ko nokora ntyo. Uwo igikombe kibonetseko niwe azoba umuja wanje, ariko mweho nimwigire muduge kwa so amahoro. Yuda asaba ko ariwe yocungura Benyamini. Maze Yuda aramwegera aramubarira ati, mugenzi, zirikana ndagusabe ijambo mvuga, ntumpambarire jewe umusavyi wawe, kuko umeze nka Farawo. Erega mugenzi, ni wewe watubajije uti muracafise so canke hari uwundi muvukana? Natwe turakwishura mugenzi tuti dufise data w'umutama, hariho n'uwundi muhungu yavyaye ashaje, nawe mukuru we yarapfuye. None niwe asigaye ari kinege mu nda ya nyina, kandi se amukunda cane. Nawe uratubarira abasavyi bawe uti muramunzanira ndamurabe. Natwe turakubarira mugenzi tuti uwo muhungu ntivyoshoboka ko atandukana na se, kuko botandukana se yopfa. Nawe uratubwira twebwe abasavyi bawe uti umuhererezi wanyu nimutamumanukana ntimuzosubira kungaruka mu maso. Nuko tuduze dushikiriye data umusavyi wawe, tumubarira amajambo yawe mugenzi. Hanyuma data atubariye ati, subira mugende mudusubire utwo turya. Turamuhakanira tuti, ntidushobora kumanuka, ariko umuherezi wacu nitwajana turamanuka, kuko bidashoboka guseruka uwo muntu mu maso umuhererezi wacu tutari kumwe. Maze data umusavyi wawe aratubarira ati, murazi yuko umugore wanje twavyaranye abahungu babiri, umwe akaba yaragiye amazima yongo, nkibwira ntigikoko caramutabaguye nta kindi, nanje kaba ntasubiye kumubona. Ariko none nimwanyaka n'uyu akagira icaba, muzoba mutumye imvi zanje zimanukana umubabaro ikuzimu. Nuko none ninaramuka nshikiriye data umusavyi wawe tutari kumwe n'uwo muhungu, n'ukuntu umutima wiwe yawuhereje kuri uwo muhungu, akabona tutazananye, yoca apfa. Twebwe abasavyi bawe twaba dutumye imvi za data umusavyi wawe zimanukana umubabaro ikuzimu. Kuko jewe umusavyi wawe nishinze uwo muhungu kuri data nti, nintamukugarukanira nzoba ngukoreye icaha kitazomva ko gushitsa ibihe bidashira. None rero ndakwinginze, ndasavye sigare mu gishingo c'uyu muhungu, mbe umuja wawe mugenzi uyu muhungu atahane na bagenzi be. Mbega nosubira nte kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu? Reka noye kuzobona ibyago bizoba kuri data.
Itanguriro igice ca 45. Maze Yosefu ntiyaba agishobora kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, acavuga n'ijwi rirenga ati, nimutaramure abantu bose. Nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigarana na Yosefu igihe yibarira bene se. Araturikisha ararira, abanyegiputa baravyumva, no kwa Farawo baravyumva. Yosefu abarira bene se ati, erega ni jewe Yosefu, aho data aracariho. Bene se babura ico bovuga kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe. Yosefu abarira bene se ati, ndani munyegere. Baramwegera, aravuga ati, ni jewe Yosefu mwene so, umwe mwaguze agashorwa muri Egiputa. None ntimubabare ngo mwirakire, kuko mwanguze ngashorwa ino, kuko Imana ariyo yatumye mbitangira imbere ngo mbe kirokora. Ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu, kandi haracasigaye iyindi myaka 5 batazoruha barimamwo canke ngo bimbure. Imana niyo yatumye mbitangira imbere kugira ngo ibabogore, mugire ico musiga mw'isi, ibarokoze agakiza gakomeye. Rero si mwebwe mwandungitse ino, ni Imana, kandi yampinduye nka se wa Farawo n'umuzezwa rugo wiwe wa vyose, no ku mugaba w'igihugu cose ca Egiputa. Nimwihute muduge kwa data, muze mushike mubarira muti, umwana wawe Yosefu yadutumye ngo Imana yamugize umugaba w'igihugu cose ca Egiputa. Muti, manuka uzi yari, ntutebe. Muti, kandi uzoshika uba mu gihugu c'i Gosheni, ube hafi yiwe, mwe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikuku yawe n'amasho yawe n'ivyo ufise vyose. Kandi muti, azogutungirayo, kuko hagisigaye imyaka 5 y'ikigoyi, woye kuzohava ufutana mwe n'inzu yawe n'abo ufise bose. Kandi muravyibonera n'amaso yanyu, namwe mama na mwene mama Benyamini aravyibonera yuko ari jewe ubwanje mvyikuriye mu kanwa. Kandi muze mubarire data icubahiro canje cose mfise muri Egiputa n'ivyo mwiboneye byose, kandi muze munyarukane data kumushikana ino. Yosefu araheza agwa mw'izosi Benyamini mwene nyina ararira. Benyamini nawe aririra mw'izosi rya Yosefu, agumbira bene se bose abaririrako. Hanyuma y'ivyo bene se bararemerana bayaga nawe. Farawo na Yosefu batuma kuzana Yakobo. Inkuru y'ivyo ishika kwa Farawo, batabi wabo wa Yosefu baje, binezereza Farawo n'abantu biwe cane. Farawo abwira Yosefu ati, barira biwanyu bagenze batya, baremeke ibintu vyabo indogoba, bagende baje mu gihugu c'i Kanani, bazane so nabo mu ngo zabo bazi wanje. Nanje nzobaha ku vyiza vyiza vyo muri iki gihugu ca Egiputa, bazorya ku biryoshe vyo mu gihugu. Nuko none ndabikugeze, ubabarire bagenze batya, bajane imikogote imwe yo muri iki gihugu ca Egiputa, ikwegwa n'amafarasi yo kuzana abana babo bato n'abagore babo, bazane naso bazino. Kandi ntibabazwe n'ibintu vyabo, kuko ivyiza vyiza vyo muri iki gihugu cose ca Egiputa bizoba ivyabo. Nuko bene Isirayeli babigenza batyo. Yosefu abaha imikogote nk'uko Farawo yabigeze, abaha n'impamba. Kandi uko bangana, aho umuntu wese imyambaro yo gukuranya. Ariko aha Benyamini intete z'ifeza 300, amuha n'imyambaro yo gukuranya 5. Se nawe iganuke yamurungikiye niri indogoba 10 zigiye ziremetse ku vyiza vyiza vyo muri Egiputa, n'indogoba zivyara 10 ziremetse imihure y'impeke n'ivyo kurya n'impamba. Se azorira mu nzira. Nuko asezera bene se bakiriko baragenda, arababwira ati, mwirinde ntimutane kwibirake muri mu nzira. Nuko bava muri Egiputa baduga mu gihugu c'i Kanani, bashika
imuhira kwa se. Yakobo baramubarira bati Yosefu aracariho, niwe wa mugaba w'igihugu cose ca Egiputa. Umutima wiwe ucugwa igihumura, ntiyavyemera. Bamudondera amajambo yose Yosefu yabatumye. Se Yakobo abonye ya mikogote Yosefu yarungitse kumujana, umutima wiwe urarabuka. Isirayeli aravuga ati nibyo bizi, nibyo bizi ko Yosefu umwana wanje akiri, nibyo bizi ko Yosefu umwana wanje akiriho, ndagenda je kumubona ntarapfa. Amena. Itanguriro igice ca 46. Yakobo aja muri Egiputa. Nuko Isirayeli afata urugendo, arajonjora n'utwiwe twose, ashika i Berisheba, aha Imana ibimazi, arabikerera Imana ya se Isaka. Maze mwijoro Imana ihamagara Isirayeli ari nko mu nzozi iti Yakobo we, ewe Yakobo. Aritaba ati sabwe. Iramubarira ati ndi Imana ya so, ntutinye kumanuka muri Egiputa, kuko ariho nzoguhindurira ihanga rikomeye. Jewe ubwanje nzomanukana nawe muri Egiputa, kandi ni jewe nzogukurayo, kandi Yosefu niwe azohwamikira ingohe ku maso yawe igihe uzopfa. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba, bene Isirayeli bajana nase. Yakobo n'abana babo bato n'abagore babo muri ya mikogote ikwegwa n'amafarasi Farao yarungitse kumwimura. Yakobo bona urubyaro rwiwe rwose baja muri Egiputa, bajanye ibiyevera byabo n'ibintu byabo baronkeye mu gihugu c'i Kanani. Ashikana muri Egiputa n'abahungu biwe n'abuzukuru biwe n'abahungu n'abakobwa biwe n'abuzukuru biwe b'abakobwa n'urubyaro rwiwe rwose. Amazina y'urubyaro rwa Yakobo. Aya niyo mazina y'Abisirayeli bagiye muri Egiputa. Niwe Yakobo n'abana biwe. Imfura yiwe ni Reyubeni, bene Reyubeni ni Henoki na Palu na Hesironi na Karumi. Bene Simeyoni ni Semueli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari bo na Sauli, umwana yabyaye ku munyakananikazi. Bene Lewi ni Onani na Shela na Peresi na Zera, ariko Eri na Onani bapfiriye mu gihugu c'i Kanani. Bene Peresi ni Hesironi na Hamuli. Bene Isakari ni Tora na Puva na Yobu na Shimuloni. Bene Zebuloni ni Seredi na Eloni na Yakileli. Abo nibo bamutse ku bo Leya yabyaranye na Yakobo bakiri Ipadan Aramu. Byara n'umukobwa yitwa Dina. Nuko abana biwe bose b'abahungu n'abakobwa ni 33. Bene Gadi ni Sifiyoni na Hagi na Shuni na Esiboni na Eri na Arodi na Areli. Bene Asheri ni Imuna na Ishiva na Ishivi na Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Marukiyeli. Abo nibo bamutse kuri bo Zirupa yabyaranye na Yakobo. Zirupa ari we Labani yahaye Leya umukobwa wiwe kumucorekera. Ni 16. Bene Rakeli muka Yakobo ni Yosefu na Benyamini. Yosefu yabyaye Manase na Efurayimu ari mu gihugu ca Egiputa, ababyara kuri Asenati umukobwa wa Potifera umuherezi wo mu gisagara Oni. Bene Benyamini ni Bela na Bekeri na Ashiberi na Gera na Namani na Ehi na Roshi na Mupimu na Hupimu na Arudi. Abo nibo bamutse kubo Rakeli yabyaranye na Yakobo, bose ni 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Nafutali ni Yakiseri na Guni na Yeseri na Shilemu. Abo nibo bamutse kubo Biruha yabyaranye na Yakobo.
Biluha ari we Labani yahaye Rakeli umukobwa wiwe kumucorekera. Bose ni indwi. Abantu bose bajanye na Yakobo muri Egiputa bakomotse kuri we, udashizemwo abakazana biwe bose, na bose bari 66. Abahungu Yosefu yabyaye ari muri Egiputa ni 2. Nuko abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70. Yakobo yongera kubona Yosefu. Yakobo atuma Yuda ngo amwitangire imbere aje kwa Yosefu ngo amurangire inzira ija i Gosheni. Nuko bashika mu gisagara c'i Gosheni. Yosefu azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi aduga i Gosheni ngo asanganire se. Isirayeli aramwibarira, amugwa mw'izosi, aririra kw'izosi ryiwe umwanya munini. Isirayeli abarira Yosefu ati, nivyo bizi, naho nopfa ko nkubonye ukiriho. Maze Yosefu abarira bakuru be nabi wabo ati, ngiye kubwira Farawo yuko bakuru banje nabi wacu bahora mu gihugu c'i Kanani bashitse ino, kandi kwari abama baragira, kuko araba abanyenka, kandi ko bazanye imikuku yabo n'amasho yabo n'ibyo bafise byose. Nuko Farawo niyabahamagaza akababaza ati, umwuga wanyu numuki? Muze mumwishire muti, abasavyi bawe turabanyenka guhera no mu buto bwacu kugeza n'ubu twebwe ubwacu, uhereye no kuri ba sogokuruza, muvuge mutyo, kugira ngo mugeregwe mu gihugu c'i Gosheni, kuko uragira wese ari umunenwa ku Banyegiputa. Itanguriro igice ca 47. Yosefu ajana se kwa Farawo. Yosefu araheza aragenda abwira Farawo ati, data nabo tuvukana bashitse ino bavuye mu gihugu c'i Kanani, bone imikuku yabo n'amasho yabo n'ivyo bafise byose, none bari ngaho mu gihugu c'i Gosheni. Maze arobanura 5 muri bene se abashira Farawo. Farawo abaza bene se ba Yosefu ati, umwuga wanyu numuki? Bishura Farawo bati, abasavyi bawe turabama baragira twebwe ubwacu uhereye no kuri ba sogokuruza. Kandi baramubara bati, tuzanywe no gusuhukira muri iki gihugu, kuko abasavyi bawe twabuze ubwatsi bw'imikuku yacu, kuko ikigoyi ari cishi cane mu gihugu c'i Kanani. None rero turasavye wemerere abasavyi bawe tube mu gihugu c'i Gosheni. Farawo abarira Yosefu ati, so nabo muvukana ko baje kuri wewe, igihugu ca Egiputa ngico, ubagerere aharuta handi ubwiza, babe mu gihugu c'i Gosheni. Kandi nambuzi abahanga muri bo, ubagire abatongore b'inka zanje. Yosefu araheza yinjiza na se Yakobo amushikana imbere ya Farawo. Yakobo ahezagira Farawo. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka umaze ningahe? Yakobo yishura Farawo ati, imyaka y'ukuyerera kwanje kw'isi ni 130. Iyo myaka mbayeho ibaye mike kandi mibi, ntingana n'imyaka y'abasogokuruza bamaze mu misi yo kuzezangira kwabo. Yakobo ahezagira Farawo araheza ava imbere yiwe. Yosefu agerera se nabo bavukana ahaba ishamvu mu gihugu ca Egiputa. Abaha ishamvu mu gihugu ca Egiputa aharuta ahandi ubwiza mu ntara y'i Ramesesi, nk'uko Farawo yageze. Yosefu ahase nabo bavukana nabo mu rugo rwa se bose ibyo kubatunga uko mu nzu zabo bangana. Yosefu agura iby'Abanyegiputa bafise byose. Nuko mu gihugu cyose ntihaba hakiboneka ibyo kurya, kuko ikigoyi cari cinshi
cyane, bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani bagwa isari kubw'inzara. Yosefu akoranya amahera yose yari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye gusumisha, ayajana kwa Farawo. Amahera yose ashize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani. Abanyegiputa bose baja kuri Yosefu bati, duha ivyo kurya twoye kugwa imbere yawe, kuko amahera yacu ashize. Yosefu arabishura ati, muzane amatungo yanyu, nanje ndabagurira ivyo kurya ku matungo yanyu. Asangwa amahera yashize, bazanira Yosefu amatungo yabo. Yosefu abagurira ivyo kurya ku mafarasi n'imikuku n'amasho n'indogoba, abasumira ivyo kurya uwo mwaka abibaguriye ku matungo yabo yose. Uwo mwaka ushize, mu mwaka ugira kabiri, baza kuri we baramubarira bati, mugenzi, ntitwoguhisha yuko amahera yacu yose yashize kandi amasho yacu yose yacitse ayawe mugenzi. None urabona ko ataco tugisigaranye mugenzi atari imibiri yacu n'amatongo yacu. None twoye kugwa imbere yawe, amatongo yacu ngo ahinduke imisaka, nuduhe utwo kurya ube utuguranye n'amatongo yacu, ducike abagurano ba Farawo atuganzanye n'amatongo yacu, uduhe n'imbuto ntidupfe, tubeho igihugu coye guhinduka imisaka. Nuko Yosefu agurira Farawo amatongo yose yo muri Egiputa, kuko umunyegiputa wese yagura indimiro yiwe, kuko ikigoyi cyabateye cyane. Nuko igihugu cose gicika icamvu ya Farawo. Abantu nabo abagira abagurano mu gihugu cose ca Egiputa iyo kiva kikagera. Amatongo y'abaherezi niyo yonyene ataguze, kuko abaherezi bari bafise ivyo kubatunga bagerewe na Farawo, bikaba ari byo barya. Nico catumye batagura amatongo yabo. Yosefu abarira abantu ati, uyu munsi ndabaguze mubaye aba Farawo, mwe n'amatongo yanyu. None ngizi imbuto zo kuja kubiba, ariko uko muzokwimbura kose, muzokwama muha Farawo igihimba ca gatanu c'ivyo mwimbuye. Namwe ibihimba 4 bizoba ivyanyu, ngo mubikure kw'imbuto, bibe n'ivyo kurya vyanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu. Baramubarira bati, udukijije urupfu, komeza uduhangaze mugenzi, natwe tuzobagurano ba Farawo. Nuko Yosefu abigira icagizwe kikiriho na bugingo n'ubu, yuko igihimba ca gatanu c'ivyimburwa vyo mu gihugu ca Egiputa kizoba ica Farawo. Amatongo y'abaherezi yonyene niyo atabaye aya Farawo. Abisirayeli baba mu gihugu ca Egiputa mu ntara y'Igosheni, baronkera y'ibintu, bararondoka baragwira cane. Yakobo arahiza Yosefu yuko azomuhamba i Kanani. Yakobo amara imyaka 17 ari mu gihugu ca Egiputa. Nuko imyaka Yakobo yamaze ni 147. Iyo niyo myaka yo kubaho kwiwe. Nuko igihe cyo gupfa kwa Isirayeli kiri hafi, ahamagaza umwana wiwe. Yosefu arabarira ati, niwaba uzongirira neza, ndakwinginze nushire ukuboko kwawe munsi y'ikibero canje, wemere kunyobokera no kumbera umwizigirwa. Ndakwinginze ntuzumpambe muri Egiputa, ariko ninagera guhambya basogokuru, uzunkure muri Egiputa umpambe mwisenga yabo bahambwemwo. Aramwishura ati, nzogenza ukumbareye. Arabura ati, ndahira. Aramurahira. Isirayeli araheza yunama ku musego wo ku buriri bwiwe. Itanguriro igice ca 48. Yakobo ahezagira abana ba Yosefu. Hanyuma y'ivyo babarira Yosefu bati, umuvyeyi wawe aragwaye. Acahitana abana biwe bompi, Manase na Efurayimu. Babarira Yakobo bati, umwana wawe Yosefu araje.
Isirayeli aca arinanata yicara ku buriri. Yakobo abarira Yosefu ati Imana ishobora byose yanyiyerekeye iruzi ho mu gihugu c'i Kanani irampezagira irambabira ati he nzokurondora nkugwize nguhindure igugu ry'amahanga, kandi iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe ruzogukurikira kibe ishamvu yago ibihe byose. None aba bahungu bawe bompi wabyaye nabanje, abo wavyariye ino no mu gihugu ca Egiputa ntaraza iyo uri. Mbere Efurayimu na Manase babaye abanje, babaye kimwe na Reyubeni na Simeyoni. Nihagira abandi bana uvyara hanyuma bazoba bawe, maze mwiragwa ryabo bazoja mu gishingo ca bakuru babo. Kandi igihe nava i Padani nabonye amagorwa Rakeli arapfa turi mu rugendo mu gihugu c'i Kanani. Twari dushigaje akarere tugashika muri Efurata, ndamuhamba ku nzira ija muri Efurata ariho Betelehemu. Isirayeli abona bene Yosefu arabaza ataba ni bande? Yosefu yishura se ati n'abana banje bamwe Imana yampereye ino. Aramubwira ati nda banyegereze ndabahezagire. Kandi amaso ya Isirayeli yarasigaye abona ivyijiji kubwo gusaza, ntiyaracihweza. Arabamwegereza nawe arabasoma arabagumbira. Isirayeli abarira Yosefu ati sinari ncibwira yuko nzosubira kugukubita ijisho, ariko none Imana inyeretse n'uruvyaro rwawe. Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, aronama akubita inkoro hasi. Yosefu arabafata bompi arabamwegereza, afatisha Efurayimu ukuboko kwiwe kw'iburyo, amutumbereza ukuboko kw'ibubamfu kwa Isirayeli. Afatisha Manase ukuboko kwiwe kw'ibubamfu, amutumbereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo. Isirayeli aramvura ukuboko kwiwe kw'iburyo, arambika ikiganza ku mutwe wa Efurayimu ariwe muhererezi, arambika ikiganza ciwe c'ibubamfu ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko yiwe ibigirankana, kuko Manase ariwe yari imfura. Ahezagira Yosefu ati Imana iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendera imbere, Imana yandagiye mu kubaho kwanje kose, igashitsa n'ubu umumarayika yandokoye mu vyago byose, ihe aba bahungu umugisha. Nibitirirwe izina ryanje n'irya sogokuru Aburahamu n'irya data Isaka, barakarondoka babe benshi cane mw'isi. Maze Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza ciwe c'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushire ku wa Manase. Yosefu abarira se atoyaye muvyeyi suko, uyu niwe mfura, bariwe urambika ikiganza c'iburyo ku mutwe. Se aranka ati ndabizi mwananje ndabizi, uwo nawe azohinduka ubwoko, bitaye kazoba agakomeye, yamara murumuna we azomurusha, kandi uruvyaro rwiwe ruzohinduka amahanga menshi. Abahezagira kuri uwo musi ati Abisirayeli iyo bahezagirana bazovuga kuri mwebwe bati Imana iracakubwira nka Efurayimu na Manase. Naho nyene yabanje Efurayimu ataravuga Manase. Isirayeli abarira Yosefu ati ngiye gupfa, ariko Imana izobana namwe, izobasubiza mu gihugu ca basogokuruza banyu, kandi umusozi w'i Shekemu ndawuguhaye ku ubuheta muri bagenzi bawe, uwo nanyagishije Abamori inkota yanje n'umuheto wanje. Yakobo abarira abana biwe ibizobabako.
Yakobo ahamagaza abana biwe arababarira ati nimukoranire hamwe ndabamenyeshe ibizobabako mu minsi izoza. Nimukorane mutege amatwi bana banje munyumve ndi so Isirayeli. Reyubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje. Warakarenzo mu cubahiro, warakarenzo mu bubasha. Nk'uko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko ntukibaye akarenzo, kuko wuriye uburiri bwa se ukabuhumanya, mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Simeyoni na Lewi baravukana, ibigwanishwa vyabo ni ivyicanye bakoresha ku manyama. Mushaha wanje, ntukaje mu nama zabo, mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo, kuko uburake bwabo bwabateye kwica abantu bagatema n'ibitsi vy'inka kugira bimare shavu. Uburake bwabo burakavumwa kuko ari bwinshi, n'ubushangashigwe bwabo kuko ari ubw'agashinyaguro. Nzobakwiragiza mu ba Yakobo, mbacwiragize mu Bisirayeli. Weho Yuda, abo muvukana bazogushima, ukuboko kwawe kuzogwa abansi bawe mu gahogo, bene nyoko bazokwikubita imbere. Yuda ni kibunda c'intambwe. Uraduze mwana wanje, uvuye mu ruhigi. Arunamye abunda nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore, ninde yohangana kuyubura? Icumu ry'ubugabe ntirizova kuri Yuda, inkoni yo kuganza ntizova hagati y'ibirenge vyiwe, nyene vyo ataraza. Uyo niwe amahanga azokumvira. Aziritse inyana yiwe y'indogoba ku muzabibu, n'umukangara w'indogoba awuziritse ku muzabibu wiwe w'indobanurwa. Amesuza impuzu ziwe vino, imyambaro yiwe ayimesuza amaraso y'inzabibu. Amaso yiwe atukujwe na vino, amenyo yiwe yagizwe akamenge n'amata. Zebuloni azoba kw'isesero ry'ikiyaga, iwabo hazoba kw'isesero aho amato ashikira, azohana urubibe n'i Sidoni. Isakari n'indogoba y'inyenkomezi iryamye hagati y'impongore. Abona uburuhukiro ko ari bwiza, n'igihugu ko kimuhimbaye. Ategera urutugu kwikorera, ahinduka umuja wo gushingwa igikebere. Dani mu gucira abantu biwe imanza, imiryango y'Abisirayeli ntaco izomurusha. Dani azoba inzoka mu nzira, azoba imvuvyi ku kayira, ikomora ifarasi ku binono, bigatuma uyigenderako akoroka akagwa agaramye. Ewe Uhoraho, niteze agakiza kawe. Gadi igitero kizomutera, ariko we azogihindukirana agice ibitsi. Kuri Asheri hazova ibyo kurya biryoshe, azotanga ibyo kurya vyiza bikwiye abami. Nafutali ni ishashi y'impongo irekuwe, avuga amajambo meza. Yosefu ni ishami ry'igiti cama cane, ishami ry'igiti cama cane kiri hafi y'isoko. Amashami yaco arenga uruzitiro rw'amabuye. Abarashi bamuteye kubabara, bamurashe imyampi baramuvumbukira, ariko umuheto wiwe wama ubanze, ari n'ukuba mu maboko abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo, ariyo mwungere, igitandara ca Isirayeli. Niyo Mana ya so izogufasha, ishobora vyose, izoguha imigisha.
imigisha iva iyo mw'ijuru, iyo hejuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, izoguha umugisha w'imbere w'ibere ryiza n'inda ishira imbere. Imihezagiro yanje so irengeye ibyo basogokuru bahezagira, ishika aho imisozi y'intahava igarukira, izoba ku mutwe wa Yosefu. Mu gitwariro c'uwagizwe mukuru muri bene se, Benyamini ibingira ry'amero. Mu gitondo arotsa ico yahize, ku mugoroba agabanganya isahu. Abo nibo miryango y'Abisirayeli uko ari 12. Ibyo ni byo se yababwiye abahezagira, umuntu wese amuhezagira umuhezagiro ukwiranye nawe. Urupfu rwa Yakobo. Arabihanikiriza arababarira ati ngira mpambye abacu, muze mu mpambe hamwe na data na sogokuru mwisenga iri mw'itongo ryari Efuroni umuheti, ariyo senga yo mw'itongo ry'i Makipela aharabana n'i Mamure mu gihugu c'i Kanani, niyo Aburahamu yaguze hamwe n'iryo tongo kuba aho yiziziye ho guhamba abaguze na Efuroni umuheti. Niho bahambye Aburahamu na Sara umugore wiwe, niho bahambye Isaka na Rebeka umugore wiwe, kandi niho nahambye Leya. Iryo tongo ni senga, iri mu byo byaguzwe mu Baheti. Yakobo arangije kwihanikiriza abana biwe, arikwega asubiza amaguru ku buriri, araheza aracikana ahambya ababo. Itanguriro igice ca 50. Bajana Yakobo i Kanani kumuhamba. Yosefu yubama kuri se mu maso, amuririrako aramugumbira. Yosefu agira abantu biwe b'abaganga ngo bose se. Nuko abo baganga bosa Isirayeli, bamara iminsi 40 bamwosa. Uko niko iminsi yo kosa ingana. Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamugandariye. Iminsi y'ikigandaro ishize, Yosefu abarira abo mu rugo kwa Farawo ati nimwaba mumbabaye, ndabasabye mumbarire Farawo muti, se yaramurahije atehe ngiye gupfa, uzumpambe mu cobo nimbiye mu gihugu c'i Kanani. None muti aragusabye umurekure aduge ahambe se, aheza agaruke. Nuko Farawo aramwishura ati duga ugende uhambe so nkuko yakurahije. Nuko Yosefu araduga aja guhamba se. Abagendanyi ba Farawo bose n'abakuru bo mu rugo rwiwe n'abakuru bo mu gihugu ca Egiputa baramuherekeza, bo nabo kwa Yosefu bose na bene se nabo kwa se. Ibyo basize gusa mu gihugu c'i Gosheni n'abana babo bato n'imikuku yabo n'amasho yabo, ajana n'imikogote y'intambara n'abagendera ku mafarasi. Bagenda ari gugu rinini cane, bashika mu mbuga y'igororero yo muri Atadi, hari hakurya ya Yorodani. Baborogerayo amaborogo menshi cane y'akabonge. Yosefu ashinga ko bahamara iminsi 7 bagandariye se. Bene igihugu n'abanyekanani babonye ingene baririra ku mbuga yo muri Atadi, baravuga bati ehe, kugandara kw'abanyegiputa kw'igitangaza. Nico catumye bahita Abeli Misirayimu, hari hakurya ya Yorodani. Bene Yakobo bamugirira uko yabageze, bamujana mu gihugu c'i Kanani, bamuhamba mw'isenga yo mw'itongo ry'i Makipela aharabana n'i Mamure, iyo Aburahamu yaguze hamwe n'iryo tongo kuba aho yiziziye ho guhamba
haguze na Efuroni umuheti. Yosefu aremesha bene se. Yosefu amaze guhamba se asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajanye nawe kuja guhamba se. Bene se ba Yosefu babonye ko se apfuye baravugana bati, kumbure Yosefu azotwanka adusubirize mu nkoko ibihwanye n'ibibi byose twamukoreye. Batuma kuri Yosefu bati, data atarapfa yaratubariye ati, muze mubwire Yosefu muti arakwinginze, harira abakuru bawe igicumuro cabo n'icaha cabo, kuko bakugiriye nabi. Nuko none turakwinginze uduharire twebwe abashumba b'Imana ya data igicumuro cacu. Yosefu yumvise amajambo yabo acararira, maze bene se batako bariyizira bamwitembagaza imbere baramubwira bati, raba turabasavyi bawe. Yosefu arababarira ati, ntaco mutinya, mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana. Ku bwanyu mwagabiye kungira nabi, ariko Imana yo yagabiye kubizanisha ibyiza, kugira ngo ishitse ibiriho muri iyi minsi, ikiza abantu benshi boye gupfa. None rero mureke gutinya, nzobaha ivyo kubatunga mwe n'abana banyu. Nuko arabaremesha, ababarira neza. Urupfu rwa Yosefu. Yosefu aba muri Egiputa abona inzu ya se. Yosefu amara imyaka 110. Yibonera abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase, abahindura abana biwe. Yosefu abarira abiwabo ati, ndi hafi gupfa, ariko Imana ntizobura kubagendera ikabakura muri iki gihugu ikabajana mu gihugu yarahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo kwizobaha. Yosefu arahiza Abisirayeli ati, Imana ntizobura kubagendera, namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane. Nuko Yosefu ahwera amaze imyaka 110. Baramwosa bamubika mu isandugu yo kumuhambamwo aho nyene muri Egiputa. Naha turangirije igitabo ca mbere ca Mose citwa Itanguriro. Shimire wewe wabanye nanje uhereye kuva natangura igice ca mbere co mu gitabo c'Itanguriro, nkabangejeje ku gice ca 50 co mu gitabo c'Itanguriro tukiri kumwe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shimire wewe wamaze gukora subscribe kuri channel. Shimire wewe wandika muri comment udushimira. Hashimwe Imana yoyo inshoboza, wo kubwanje sinoshobora. Shimire kandi wewe wigora ugasangiza inshuti n'abagenzi ibyo waronkeye hano kuri uru rubuga, kugira ngo nabo bashikirwe n'ijambo ry'Imana, bityo intego y'iyi channel ivuga ngo ubutumwa bwawe Mana ne bukwire hose, ikunde igegweho. Shimire kandi wewe uzobandanye nkurikirana uko ibihe bizogenda bikurakuranwa. Mvuge ngo Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi nkuko musanzwe mubizi iyi channel muzoze murayisengera cyane kugira ngo ijambo ry'Imana rize ribandanye ribonekere ku gihe, kandi Imana ikomeze irinde uwurishitsaho. Hari ico ufise wifuza kumbarira, unyandika muri comment cyangwa ukanyandika ku nimero ya WhatsApp wifuza kuntera ibyiyumviro, kandi nuko ufise ubuhamya wifuza ko twosagiza inshuti n'abakunzi ubutumwa bwiza bwo kuri iyi channel, nabwo wondondera kuri iyi nimero ya WhatsApp nkakubwira uburyo bwonshikira kandi n'uburyo bwoshika kuri iyi channel. Ndabashimire cyane, mvuge ngo Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi ndabashishikariza gukomeza kurikirana iyi channel kuko tugiye gutangura igitabo ca Mose ca kabiri citwa Kuvayo, tumenye uko byagiye biragenda. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.